uyu munsi twari dufite igikorwa nyamukuru cyo gutanga amasertifika kugwaruka rushika 10 twashoboye kwigisha umwuga wo gukinjika no kwakira ingenzi kuko akinjitse neza amenye abitanga hanyuma agashobora kubisigura. Icyumviro cyo gushinga BU Family dans l'intention yo gufasha abagwizatunga ngene service zabo zo ba ameliore no kwakira barukera rugendo neza, hanyuma no gufasha abantu ingene bofungura ntibahage gusa ariko bagafungura kugira amagara yabo abe ameliore. C'est pourquoi dusera kuzine sene natwe tugitangura batubwira ati muragoye mugiye kuba baboye, ariko uno munsi suko biri ko turabibona mu bihugu biteye imbere umukwizinye n'umuntu atagira umwanya kandi arondegwa hirya no hino n'ibitumwako. Rero bizodutuma nabo mu yandi makungu tubafasha tukaronka idovize kigugu cacu kagwiramwo amahera y'agaciro maze igihugu kigashika kwiterambere rirama. Umuntu yicwa n'ivyo yafunguye canke yanyoye bivanye n'ingene vyateguwe canke bivanye n'ingene vyarimwe canke ingene vyabitswe. Rero ni mugwaruka dutegerezwa gushiramwo ingufu kuko mbere washaka mu Burundi dusugwaruka gwinshi kandi ngo gwaruka ruriko ruraba muri chômage technique. Sharo kubigisha uwo mwuga kugira ngo bibesheho kandi batanga ubuzi igihugu cacu kivemwe ubukene. Indoto ndende cyane muri kazoza ko twifuza kwameliora amaservice ari mu gihugu nitwarenga igihugu cacu tuje no hanze, ariko kandi twifuza kwameliora relier touristique du pays ko twaratembereye ahantu henshi kabura nirobine kugira ukarabe aho wifadikije ivu. Twifuza kuhashira amahoteli n'amaresitora VIP kandi dietetique yakira ingenzi. Turifuza izina BU Family ko rizoba rifise abanonotsi batandukanye, ugasanga hari abatlete bita BU Family, abafootballere bita BU Family, ugasanga hari aba basketere bita BU Family kugira ngo dufavorize amagara meza ko sport nayo ija mu magara meza. Champion! Byukuri numva nezerewe cyane, ndahimbawe ko ibyo nashaka kugeraho kimwe intambwe ya mbere ndayishitseko nkaronka urupapuro runcira inzira kugira ngo nzokore ibyo niyemeje kandi shikane na video yanjye murakora. Burya umuntu wese hari ikintu yavukiye gukora. Mu bisanzwe jewe nari mfise muri jewe kumva ko nkunda guteka, nkagira ni bimwe by'abakobwa byo guteka muhira, mugabo uko icyiyumviro cyagiye kirazamuka muri jewe ndumva ko yo baritara iri muri jewe, hama ndaza ndabikurikirana kuri YouTube, ndafise nk'abantu naza ndakurikirana kuri YouTube, mugabo nk'uko nabivuze ubwa mbere hariho nk'ibirungo ntashobora gutahura, hariho nk'amaterme iyo muri cuisine ntashobora gutahura. Sinzi rero ukuntu nabibonye kuri stati y'umuntu bashyize ko ibyo ngaha kuri BU Family barashira ko bakoresha formation, hama ndavuga ati mani shimwe ndaronse umwigisha azompagarara imbere akanyereka amadefo canke bya birungo nifuza kumenya akabisigurira, hama ndaza kwiga baranyakira ndiga none sinahejeje.
mu buzima busanzwe nk'uko babivuze duhere muhira aho ababyeyi bitanze kudufasha kugira ngo dushike kw'intambuko duhere muhira tuvyerekana mugabo jewe vision yanje fise niyo kuba umu entrepreneur nk'uko babivuze akomeye kandi cyane muri nk'umuvyeyi ya cuisine nzobibyaza umusaruro mu kwiteza imbere muga no guteza imbere igihugu canje ndashaka ko igihugu canje kizogira stati y'umuntu yitwa Iteka Nancy cyane ari umuchef cuisinier abishoboye aserukira igihugu nkashika no mu mahanga urwarukano ruhanura ikintu kimwe cyonyene kuba ufise iyo ntuvyeya muri wewe yo kumva wokora ikintu cya mbere burya turashoboye kumva twokora ikintu cya mbere no gutangura kumva wokora dukure amaboko mu mpuzu dukore umukuru w'igihugu wacu akunda kuvuga ati twese hamwe birashoboka muga twese hamwe bitangurira ku muntu umwe burya wowe wohaguruka wohindura amahanga kandi wohindura igihugu urwaruka ndaruhimiriza cyane kumva boza bakiga burya igihe cyose nico gisuzugura ubumenyi hari abantu benshi nabwiye babibonye ndabishyize kuri sitati ati ndiga ibintu bya cuisine barambwira ati ayo mahera yose uri kuyatera ubusa abona umutahe wodandaza itomati mugihe itomati woshobora kuzitereka kw'ibarabara imodoka ikazigonga wa mutahe ukabubwira mugabo ubumenyi bw'iwanje jewe ntavuye kuri iyi si ubumenyi ndacyawufise ubumenyi ni wo mutahe wa mbere mfise muze mwige hari benshi bazi ko babizi jewe kare ntaraza ngaha nzi ko nzi guteka icyayi mugabo twarize amasorte y'icyayi ndavuga ati nta masina ryawe n'icyayi mugabo baze bige bamenye hama bateze imbere igihugu n'imiryango yabo nabo biteze imbere. Abanyeshuri 10 jeri mpejeje guha impamyabushobozi ubunyene ku bwanje ndabizeye kuko sino mu rupapuro umuntu atarumerita kubera ejo canke hirya y'ejo arutwaye ahantu bishobora kungaruka ko bakavuga ati we naho uvuga ngo wigisha ibintu atari ivyo bivaye n'ingene abayananiwe. Rero abanyeshuri 10 bose nahembamye ubushobozi nuko ndabize bivaye n'ubumenyi nabahaye narabakoresheje n'ibibazo bitandukanye ndabona yuko ibintu ndiko ndabigisha yuko babimetriza neza. Ikintu bisaba no uburyo hamwe n'umwanya birasaba uburyo 10,000 cambere kwiyandikisha kugira ube mu banyeshuri hama n'ikindi naco biradusaba amahera 300 y'amarundi umuntu ariha kugira tuzoshobore kugura vya bintu bigirako kugira babandanye bamenya neza guteka. Turagira suivi ku bantu tuba twarigishije turababaza ibyo barimo hari abatubwira ati general saka occupation hano kanaka hari uzamva ati general créer aga cafeteria aga fast foods ahantu hatandukanye abantu bose tubigisha turabagirira suivi tukamenya mbega ubumenyi twabahaye bariko barabuvyaza umusaruro vy'ukuri ingene twabo bahaye. Abadatahura ibikorwa dukora kwanza no babwira yuko ikintu ca mbere keneye mu buzima bw'umuntu nko gufungura birimo ko nta muntu n'umwe ashobora kuba adafungura. Rero ikintu ciza gusumba byose ni gufungura ibintu bituma amagara yacu amera neza gufungura vya bintu bitazotuma inyuma y'imyaka 3 canke 4 tugora za ngora zituma tutavaho turi. Nohimiriza abantu bose ababishoboye ko boza kuko ico ni igikorwa kidasaba umujene kuko abenshi twakira kwigisha muri promotion ya 3 bose barabajene. Promotion ya 2 niho twakiriye n'abamama meme n'abapapa turakeneye kumenya neza gutegura ifungurwa twoza turahereza imibiri yacu kugira amagara amere neza. Niyo mpamvu rero no bahamagarira kuza muri Bio Family kugira tubafashe babimenye neza. Twabyakiriye neza cyane nico gituma mbere ubaserukira abavyeyi nafasha akanya ko kubatera intege cyane kugira ngo ibyo bikorwa bize bagende kwiteza imbere uhereye mu miryango iwabo no mu gihugu mbere no kwisi yose.